Gustave ni izina ry'ingona y'icamamare yo mu bwoko bwa Nile Crocodile. Izwi ko yagiye irica abantu benshi cyane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu. Ni ingona y'ingabo yavukiye mu Burundi. Yaba mu ruzi rwa Rusizi na lake Tanganyika. Uburemere bwayo bwari toni imwe. Birumvikana ko yari iteye ubwoba cyane. Inkuru y'ingona yarenze imipaka y'u Burundi. Itera ubwoba makungu kuko ico gihe byavugwa ko ariyo ngona imaze kwisesera abantu benshi barenga amajana 3. Ico cabaye igitangaro ku isi nzima kumva ingona yo mu bwoko bwa Nile ishobora gupima ibiro bingana guco. Mbere abashakashatsi bavuze ko ariyo ngona nini yo mu bwoko bwa Nile yoba yarabayeho ku isi. Ico gitigiri c'abantu yari maze kurya nico catumye leta itanga uburenganzira bw'uko Gustave yokwicwa. Maze abasirikare bize kurekura urusasu neza. Binyavya muri Rusizi bayicanako umuriro w'amasasu. Bibaza ngo bayishe ariko byose byabaye ivy'ubusa kuri Gustave. Mu nyuma niho yongeye kuboneka yibereye mu bwami bwayo, iriko yiyotera akazuba nk'uko vyamye bwa mbere. Ariko ico gihe yabonetse ifise ibikomere vy'amasasu yarashwe ku mutwe, mu mbavu ndetse no ku rutugu rw'iburyo. Inyuma y'iryo raswa rya Gustave yaje yariye amavubi, irarigita abantu, ivumbi riratumuka. Abantu baba canke begereye agace ka Minago yari yarabamaze. Tekereza ko mwako gace hagize umuntu hahera umunsi ataraboneka, batazi iyo yagiye, batangura kurira bavuga ko Gustave yamuriye. Mu bisanzwe ingona ziratinya imvubu, ariko kuri Gustave ho vyari igihushane. Imvubu zatinya Gustave kubi kuko yarazisha. Bivugwa kandi ko n'imvubu yari iteye ubwoba muri Tanganyika yishwe na Gustave. Iyo ngona yakunda kuboneka mu gace kitwa Dore, aho Rusizi ihurira na Tanganyika. N'agace ubwako gatangaje aho amazi ya Rusizi acafuye ahurira n'amazi ya Tanganyika meza asa neza. Kuraba iyo shusho y'aho hantu vy'ubwavyo birateye igomwe, naho haba inyamaswa y'inkazi ya Gustave. Abarovyi baratinya kuhegera mu gutinya ko Gustave yohava ibarya. N'agace katinywa cane n'abarovyi kubw'uwo mwami wa Rusizi na lake Tanganyika. Nyemerera uyu munsi tugaruke ku nkuru y'ifatwa rya Gustave. Mbega yarishwe koko canke yarinyegeje nk'uko yahora ibigenza ubwa mbere? Biraza kugutangaza cane ivy'iyi ngona. Iyi ni Onezime niyo Dore, nayo je ndi Onezime niyo Mwungere. Mbahaye ikaze mu bwami bw'ivyegeranyo n'amateka. Ico ngusaba ni ugukora subscribe, ukinjira mu muryango wagutse tubana umunsi ku munsi. Kaze. Iryo zina rya Gustave iyo ngona yarihawe n'umushakashatsi w'umufaransa Patrice Faye. Uwo mushakashatsi yahaye icegeranyo leta aho yerekanye ko Gustave ishobora kuba irya abantu bari hagati ya 20 na 30 ku munsi.
Ivyo vyatumye leta yongera gutanga itegeko ry'uko Gustave yicwa. Ariko Patrice Faye we yashimye ko yoyifata ikiri nzima kugira bayikoreko ubushakashatsi bugiye butandukanye bivanye n'ingene yari iteye ubwoba. Faye yagerageje gufata iyo ngona ariko bimuta kuw'amazi. Kuva ico gihe kugeza n'iyi saha ntawuzi irengero rya Gustave. Ivyo vyatumye amakungu akomeza kwibaza kuri iyo ngona. Nico gituma ngomba ndababwira ingene uyo mushakashatsi yashatse kuyifata ariko bikamunanira. Uwo mushakashatsi yaje mu Burundi mu 1990 aho yamaze imyaka 20 yari yaramaze gukora ubushakashatsi arabona aho Gustave kunze kwibera. Nkuko nabivuze yaba ahantu hahurira uruzi rwa Rusizi n'ikiyaga Tanganyika. Mw'iyo myaka yose Faye ntivyamworoheye kubona Gustave kuko yagenda arabona utugona duto duto twakomeretse. Utwo yaratuvura maze akadusubiza mu mazi kuko intumbero yiwe kwari ugufata Gustave. Abanyagihugu bagenda baramuhebuza ko bitazomworohera kuyibona kuko nabo ubwabo nayo bari bazi neza, wasanga bavuga ibara ryayo ugutandukanye. Abo banyagihugu harimwo bagiye barayitoroka, bagiye baramwereka ibikomere batewe na Gustave, baramutakambira ko yobafasha iyo ngona igafatwa kuko ibabangamiye cane canke ikicwa. Nuko Faye yafashe akayiragana igisagara ca Bujumbura gusaba uruhusha maze agirana umubonano na ministre w'ibidukikije. Patrice a rendez-vous au ministère de l'Environnement. Son but, obtenir l'accord et le soutien des autorités pour son projet de capture. Qu'on capture ce crocodile. C'est un danger pour toute la côte de Bujumbura et jusqu'à Minago, à 40 km d'ici. Patrice insiste sur le fait que l'animal est exceptionnel, qu'il mérite d'être étudié. Même si c'est un mangeur d'hommes, il ne faut pas l'abattre, mais au contraire tout faire pour le capturer vivant. Le ministre donne son accord, mais informe Patrice qu'il ne dispose que de 2 mois pour agir. Ministre yaramuhaye uruhusha guco Faye atangura urugamba rwo gufata uwo mwami wa Rusizi na Tanganyika, Gustave. Patrice yubatse umutego karabutaka wapima imetero 10 z'uburebure, ugapima ibiro bingana na Gustave. Yaje kwifashisha uwundi muhinga yitwa Ariko kugira ngo amezi 2 yari yahawe na ministre ahere Gustave yafashwe. Faye ntiyatevye yahise ashikana Marco mu bwami bwa Gustave, atangura kumusigurira vyinshi kuri Gustave, yongera mujana iwe amwereka amashusho yafashe kuko Faye we yari yaramaze kuyibona incuro imwe Gustave. Marco yaratangaye cyane ngo ryari rya mbere kuva yakavuka abonye ingona yo mu bwoko bwa Nile ingana nk'uko. Voilà la bête. Il est difficile d'apprécier la taille exacte du crocodile d'après ces images. Mais selon Patrice, il mesurerait entre 6 et 7 mètres, pour un poids de plus d'1 tonne. T'as déjà vu ça, toi? Ces chiffres paraissent stupéfiants quand on sait que les crocodiles du Nil atteignent rarement 5 mètres pour un poids de 500 kilos. Inyuma yo kubona ayo mashusho bahise bifashisha uwundi muhinga agira gatatu
aho bari bamaze kubona ko ubwabo ari babiri ataco boshobora gukora k'uwo mwami wa Rusizi na Tanganyika Gustave. Uyo nawe ni umudame yitwa Dr. Alison Leslie. Uyo yari yarafashe amajana n'amajana y'ingona zo mu bwoko, baraheza bamujana kuri wa mutego bari bubatse. Nuko urugamba rwo kwihiga rwatanguye. Bakoresha inzira zo mu kirere barahebura, bongera bagaruka mu nzira zo hasi bakoresheje jumelle. Umunsi uri izina Dr. Alison niho yaraba ku nkengera za Rusizi hakurya. Araheza abona inyamaswa idasanzwe. Ico gihe bayibonye ko ibikomere binini. Ivyo navyo ni za nsasu yarashwe umunsi higa ubwa mbere. Barayifotoye ifoto zishoboka n'izidashoboka. Inyuma yo kurara amajoro n'amajoro bubaka umutego barawuhejeje. Ubwo hari hasigaye ko ushikanwa aho Gustave bari bayibonye. Bakiriko barazana umutego, Dr. Alison we yari yagiye kurondera ikibanza ciza bawushiramwo. Maze baraheza barawushikana. Ivyo ntivyari vyoroshe kuko wikorewe n'isinzi ry'abantu. Wari umutego upima ibiro igihumbi bihwanye n'uburemere bwa Gustave. Bahejeje gushira umutego ahantu hanyaho, mwijoro bahise batangira gushiramwo ibizotuma Gustave yinjira aho hantu. Bashizemwo umutwe w'impene, basiga imiti y'ubwoko butandukanye k'uyo mutego. Bategura imiti isinziriza abazoyitera niyaramuka ifashwe. Bashiramo kamera kugira abazoshobore kubona ingene yinjiyemwo n'ingene yafashwe. Ijoro ryarinze rica ata gikoko na kimwe cinjiye muri uyo mutego, habe n'imvubu ntoya canke akandi kagona gato kigeze kinjira muri uyo mutego. Ivyo vyari uko mu gihe Gustave yo yabandanya kwisasira abantu. Abanyagihugu bariko barategura ubwabo uburyo bwabo bazokoresha mu kwiyicira iyo Gustave, kuko bari bayizi ko ifise ubwenge bwinshi itadoshobora kugwa muri uyo mutego. Bari bayiteze babahinga. kikaza kiri gutora ico cyane imana izo gucana. Abapfumu bo mu gihugu cyose barakoranye, barivuga amazina, barikebagura. Abasenga kiranga baramusenga kugira bahurize hamwe iyo ngona ishobore gufatwa nk'uko mubibona. Ugerageje kuraba neza, abantu baba ngaho bari bayizi vy'ukuri ko ifise ubwenge budasanzwe. Inyuma yo gukora ivyo vyose, Gustave n'ishavu ryinshi n'akantu. Yongeye kwiha inkumbi yica umurovyi yariko araroba, ariko ntiyamurya, yaramwishe gusa. Ico cari ikimenyetso cyo kubereka ko vyo bariko barakora vyose ibibona. Muri make Gustave yari yashavuye. Yari yamaze kubona ko ubuzima bwayo buri mu kaga iriko irahigwa, maze nayo irashavura itangura kugenda yihora yerekana ishavu ryayo. Umutego wa mbere babonye Gustave wuciye amazi kanka kujamwo, bahise bategura iyindi mitego mishasha
ariko nayo ntacyo yatanze ako kanya, kuko iyo mitego yafashe izindi ngona atari Gustave. Barongeye bagaruka kuri wa mutego wa mbere, barahindura bashiramwo impene biranka, bashiramo inkoko biranka. Ivyo vyose babikora bibaza ko Gustave yoba yarabigaye. Igitangaje rero nuko vyose babikora ibitegereza n'amaso yayo. Abo bahinga barasubiye baricara barabira hamwe ibya Gustave, babona nakasa mutwe, kuko haraheze iminsi batongeye kuyikubita iryahumye. Mu kabwibwi amashusho yarafashwe na kamera yarerekanye umuyaga mwinshi urimwo imvura, ariko inyuma yaho nta kindi cyasubiye kuboneka. Aho niho hateye amakenga, kuko ntiberekanye ivyo kamera yashoboye gufata iryo joro ryose. Vyagarukiye aho. Kamera ntiyashoboye kwerekana ivyakurikiye ngo babone namba Gustave yoba yaratwawe canke yaraje igaca umutego ikatwara iyo mpene, ariko ntifatwe. Nta kindi kintu kamera yerekanye inyuma y'ivyo. Bukeye bazindutse baja kuraba wa mutego ngo barabe ko Gustave yoba yafashwe. Nuko bakihashika bose babaye nk'abakubiswe n'inkuba, bagwa mu gahundwe, kuko basanze umutego watemvye ya mpene bashiramo. Aho yari iri hasigaye ikiziriko. Vyabaye bidasanzwe kuri bo, kuko ya minsi 60 bari bahawe na ministre yasa niyiheze. Hari hasigaye iminsi 3, kandi bategerezwa guca bava mu gihugu. Kuva uyo munsi Gustave ntiyongeye kuboneka, ariko biratangaje kumva ko impene yagiye, Gustave ntifatwe n'umutego. Abarundi bamwe bavuga ko abo bashakashatsi batashatse kuvyerekana, ahubwo boba barayitwaye kuko Gustave bari nk'umutungo udasanzwe. Bivanye n'ivyo yari yarakoze, boba bagiye kuyivyazamwo izindi ngona n'ubushakashatsi budasanzwe. Abarongera bati iyo aba yaracitse umutego tuba twarongeye kuyibona, canke tukumva abo yariye nk'uko yahora ibigenza ubwa mbere. Ariko kuvana ico gihe nta muntu arasubira kumvikana yariwe na Gustave. Ico ni ikimenyetso c'uko Gustave yoba yaribwe n'abo bashakashatsi. Wewe wumva vyoba vyaragenze gute namba wakurikiye ino nkuru neza? Dusangize ibitekerezo vyawe muri commentaire. Aha niho turangirije kino cegeranyo twari twabateguye kivuga ku ngona ya Gustave yari yarisasiye inganda hano mu Burundi. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe na Banizimeni yo mwungere. Aha ni mu bwami bw'ubumenyi n'amateka.